uraza abagore afise Baheye famba uramuzi uramuzi umufyonzi w'ibiyere kama ashaka kukanyaga basi binaisha ntago vyohera sha kandi narabonye ikiganiro none kubera iki wagiye imbere ya kamera wagiye kujya ahantu harafamba none nubizi none ko ari kawaida yacu nagiye kumuha ibintu kumuryamika ukamkosha ukamlaza mbase ukambembeleza mtoto namlaza mapajani nampepea vizuri jambo cha zacu uramusiga amavuta hose uramwaruza ndamuha urukundo rukwiriye nyene ndamuha urukundo rukwiriye nyene ndamuha urukundo rukwiriye nyene. Yes, 1-2 bakunzi banyishu meza ndabaramukije bivanye naho muri meze bien meze fresh hano kandi kuzen John muvyara wawe ndabaramukije hama Mr Twitter nagarutse kandi imbere ya kamera za nyishu meza hamwe na microphone ndabaramutsa nkuko bisanzwe murazi ko ndabazana amakuru meza kandi yizewe ameze fresh atosoye ari mu ndero hagati rero nagarutse no munsi ndabazaniye amakuru kuri umwigeme mubona hano imbere yanyu umwigeme mwiza tagase ameze bien ndabona yasutse no tuntu bamugira utuntu twiza mu mutwe uraberewe mademoiselle. Merci. Mbega witwande? Nitwa Montana. Yitwa Montana no bakobwa ameze bien batagase hama ikitangaje kibabaje ruko Montana ni gute ushobora kuresista gusohoka n'abahungu babiri en même temps none nuzika ibyo batutuga abakobwa none umwe wa fondote mwingine wasi wa mamega kundira abafisa amahera abafisa amahera none hajya famba na pipiro ni ndafisa amahera kurusha uwundi ni famba famba ni bafisa amahera menshi nico gituma kahise nko gukunda famba bajya bajama nabo wari babakundiye iki mu bisanzwe kumengana babono abajya nyene nashaka nyene nyene bajye hiti nyene babone ko abantu nyene babone ko kundaye na jewe nyene batsi nta kindi na kimwe bari bagize nenda kubaze Montana kubera iki wahisemo kuvanga abahungu kujya anya en plus famba uzi ko ari umugenzi wabo kemera kujana nawe kandi arega famba afisa amahera ndira guhaya amahera nico cyatumye uja gusohokana na famba none ndakubaze Montana niki kintu gikomeye umaze gukura kuri famba utari kuronka kuri ni pipiro cyangwa potesho mwari mukundana yari pipiro none niki kintu gikomeye wari umaze kuronka kuri famba utari bwaronke kwa pipiro famba ara mu rukundo rukwiriye yakamonga nyene ibintu nk'ivyo nyene nivyo warondera kuri famba rero muri mana so Jesse numva neza icatumye uhunga ntuze pipiro ukaja kuri famba kandi famba hamwe ahora abakorera arazi ko famba hari gihe ahora akorera ba pipiro bakamuhemba. Okay, pipiro jewe wapi vrema wapi pipiro nago dukundana afise ivyanwa oya famba nta vyanwa afise famba afise ivyanwa vya esthétique urabibona nyene biri esthétique nyene pipiro nawe se vya bindi bicu sinzi kunye bimeze vy'abatama nagusija nawe niyo esthétique yiwe wapi vrema aya nanibeshe vrema ukundana na pipiro bari wibeshe ama acankwe pipiro ntazi gukora akazi neza nka famba nabyo navuga oya bambwiriye bagire subscribe oya baco banwenga kubera ntaco mugire mufite ndangano subscribe kugira ngo bandanye muronka urukurikirane rw'ibiganiro vyiza Mr Cousin cyangwa Mr Twitter ariko arabazanira uko bukene uko bwije rero ndi kumwe n'umukobwa mwiza tagase ameze neza yambaye neza asa neza urumva izo zose zikuzako meze neza meze bon ni sawa wavuze ngo yitwande Montana yitwa Montana ni Chris Montana cyangwa ni Montana nyene okay Montana amakuru y'imisi meza mperuka kugubona mu kiganiro uri kumwe na famba bavuga ko wahoruje umugore wa pipiro kaba wagiye kuri famba byavuye kuki Montana wapi nyene naramushimye famba pipiro nabwo namukunda no kubera iki wari wemeye kuja mu rukundo wa pipiro kandi utamukunda pipiro gusa rero gukinira gusa uko nyene pipiro rero ntiwamuhaye ibintu
wapi pipiro ntabwo yamuhaye ibintu kweli ntabyashoboye muri make nabyashoboye vraiment rero kube niki cyatumye rero uva kuri pipiro kaja kuri famba exactement tubwire by'ukuri famba arazi gutanga ibintu urukundo byose to make love arakugota nyine machine fresh arakora akazi kose akiha moya mbiri zikwiye fresh zikwiye atakuruhuka ni ngorane famba kumbe ni kibazo none ico cyonyine nico cyatumye uhebana na pipiro kugira ngo uje kuri famba kandi pipiro ni amonga urumva ushaze kuvuga ko pipiro arakenye parapora famba sana pipiro ntake urazi pipiro ko ahora mukoresha famba nubu unya famba mufitiye miliyoni 5 pipiro ni vya serie kweli ni vya serie famba afitiye 5 miliyo pipiro kugeza kuri uno mwanya hariya miliyoni 5 ataramuriya bari bamuhaye 2 miliyo kugira akore ntuzeye akore clip nabo baramwongera n'izindi 3 miliyo ariko kugeza n'ubu ntibaraziriya hajya famba wowe ntanagukunda gute none nje mbona kankunda hajya famba urazinda wewe hari ikintu utazi famba yaje kukurondera kubera ko bapinze na pipiro ko uyo mutwara umudemo cyo gutuma famba yakurondeye wewe rero ntukunzwe ahubwo wewe baragupariye barampariye jewe nivyasho baragushese nuko uri sûr certain ntuze famba sukuvuga ngo aragukunda ahubwo yashatse kwereka ko pipiro ashoboye kukuronka umwanya wari wo wose none je ko famba namukunze none oya ntimwashimanye wewe waramushimye imbere yo inyuma yo kukubesha ko yagushimye nukuri rero wewe warashimye famba sivyo kunda nyereka nyene ariko arajya ibintu akanyaga imashini yiha moya mbiri ngara nyereka urukundo mugacumbwira abampariye gute barapinze na pipiro bafitaniye amadeni rero mu nyuma barapinze avuga ngo n'umudemu wawe no mukujya kiretse amahera ivyo barimenya vraiment je ivyo byo barimenya je ndi muri in love ndi mu rukundo ni shadata yani mapenzi ni upofu we ni uchizi kwa chizi wa mapenzi fambu rakomerewe sasa mbona yari nikizana alikuwa nawaza tajipa moja mbili kisha jendewe bitaendeka ibyo shoka na Beyonce nani famba braza bagora fise baheye famba uramuzi umufyonzi ibiyere kama ashaka kukanyaga basi binaisha nago vyohera sha kandi narabonye ikiganiro none kubera iki wagiye imbere ya kamera wagiye kujyana na famba none nubizi none ko ari kawaida yacu nangiye kumuha ibintu kumuryamika ukamkosha ukamlaza mbase ukambembeleza mtoto namlaza mapajani nampepea vizuri jambo cha zacu uramusiga amavuta hose uramwaruza ndamuha urukundo rukwiriye nyene bon wow biratesa bakozi banyishu media rero ngobwa yadutangaje gusa ico tuzi kuri famba nuko umukobwa wese amaze kumujya baca bahebana kandi famba n'umuntu yitumye umukobwa adashobora kumubura ategerezwa afuma atanga amahera atanga ikisha ashaka kugira ngo aronke ico ashaka none wewe gute jewe we samuhungu nibiki Jide na nka simple jina bwarampeba namaze kundya birasanzwe nyene birasanzwe bakobwa biki gihe ubwo n'ubushuhe gusa ubwo rimwe ubushuhe njye ya mbere ukundanye oya sige rya mbere umuhungu wa mbere mwakundanye ni pipiro wa kabiri ni famba urumva urura niho kija mu rukundo inani ija muri love pole sana kweli none niyo rya mbere ugiye mu rukundo bagaca banakujyanye ni mashini fresh ni hatari nubizi none ariko wede abakobwa kubitanga gutanga ibintu ifata unezerwe imyaka yose ntwari bwigero bikora na rimwe aho yanago na bikore nyene urumva famba niwe wagukuye ubusugi niwe wagukuye ubusugi akowe sasa ko ntabona cumbagira tambuka tura tambuka tura tambuka tura ingo
ingo none so bakunzi ba Nyishu Media ndabashimire cyane twari kumwe n'uno mwigeme ariko atubwira ivya Famba none hajya Famba tutabeshanye mu nziwe nta mana ma predance wasanze wapi na ma predance nasanze wapi friend none kubira iki Pipiro wari waramwimye ibintu Pipiro wapi oya Pipiro agona kumuha ibintu kubera na Pipiro yani ambengaragaye se nabyo bindevu vyiwe sinzi none wari wamukundiye nena mkunde kusanda jani alizike moyo yeah ulikuwa mulizisha sasa ni hatari kwe sasa Famba mu kukanyaga imashini mu kurya naraga predance agakingirizo akoresheje wapi nabyo gukoresha kuririmbo mbo musashe umvico cyumvikana ugiriki uririmbo mbo musashe ni ryoha numva kisosa ilikuwa nyama damu mwarapimishije kwanza Yo nabyo gupimisha turizeranye mutabe amagonjwa azamuyo zawapi muri muzo kwandura ingwara kwizerana kugezaho umuhana ibintu mudakoresheje agakingirizo ega turizeranye turakundanye nyene so bakoze ba Nyishu Media no mukobwa mwiza rero sha ningora none kubere kuja guha Famba ona mi tena nakupenda wejo uyu Famba ariko arakubesha aho nyene urumva ko umukobwa muri yaca muheba acha muheba gute none bacha bahebana sikiye kwambie nimbizo ndakubwira ikintu kimwe uwo ko mtoto mzuri uri umukobwa mwiza atagase usame meza amaso meza iminwa myiza nukuri rero kandi urabona izo zose zisobanura kuri mwiza merci bisigura urakoze kugira ushatse kuvuga iki muri urakoze kurombye fise iminwa myiza ikintu cyose cyiza amaso meza iki byose byiza bisigura kuri uga mwiza byose byiza bisigura kuri mwiza okay rero kuba uri mwiza nanje nagushimye nagukunze nukuri ni byiza kuba wankunze oya reaction shaka ko dukundana tucenga urugo wabi vivre ni byo kunze acha bituyayiba cyangwa umviriza ndagusabye nukuri ndagukunda ego nukuri ndagusabye please nibyo ko dukundanye na Famba oya Famba ariko akubesha ariko akinisha ubuzima bwawe kandi wano utokinisha bw'iwanjye oya Jendi play I'm ready nditeguye no kugutwara I'm ready nukuri ndabyizeye base fuka mubone ko ndishye ndagusabye haguruka vraiment ariko gufukama kuri ndagukunda nyumva nkunda okera kibazo sure rankunda ndagukunda nikiri cyo binyereka oya none cyanda kugaragariza yego vraiment nikuguha yambi gusa so rimwe gusa iyo ndi munsi umva nkunda reka ndagusiga no ugenda gusoma ngani aha ni salutation mama horansoma oya reka ndagusome none none mama horansoma haba shikanje bose barasoma bya vrai ngukunda bimukorera oya Famba ntabyo arabigara mukorera Famba arabimukorera nyine oya na bizinogo no nyegera basi no ntacu gusa ariko si byiza kandi wanyimere ko dukundana nyene oya so bakunzi ba Nyishu Media n'umukobwa aranangaje nk'ubu nyine yaranyemereye ngo arankunze